Allo. Ndabaramukije ubugira kandi. Ya, ubu buri kumwe na Madame Joa Imuhira Media. Ukwayo muhira, ukwayo media, ukwayo kugira ushobore kubona link yayo. Wanditse Imuhira bifatanye ucubona andi ma link. Link yanje ina muhira bitegerezwa kuba bidafatanye. Ndabaramukije abarundi mwese abumva ikirundi mu mpera zine z'isi, Amerika, Australia, Europe, Asie, Afrika, East Africa, abumva ikirundi aho muri hose. Iyi ni Imuhira Media musubiye guhura nayo. Atuno musi rero Madame Jo yabazaniye ibiki? Hari akajambo kamwe ibintu vyari bimaze imisi biriko biravugwa i Burundi vya Dramati yaravuze ikintu kiryoshe cyane cyatumye abantu benshi bavuga amajambo menshi. Aravuga yuko aba diaspora ngo dukora nk'ibimashini. Murazi ko Madame Jo yabemereye kuzarabaha inkuru zose z'aba diaspora ngo dukora nk'ibimashini. Ubu rero mugira mubone rero Madame Jo ingene akora nk'ikimashini. Kimashini Madame Jo nzobereka ubuzima bwanje bwose muzosanga vy'ukuri Dramati yavugishije ukuri yuko dukora nk'ibimashini. Mugabo naho dukora ni nk'ibimashini no fopa gutinya kuza muri ibi bihugu vyacu. Ni muze dukore nk'ibimashini komsa tuzoja turonka energy nyinshi cyane, tuzoronka ingufu nyinshi cyane, hama za nguvu tuzitware muri Afrika kugira tu develope notre continent, tu develope pays yacu, tuyiteze imbere kubera tuzaba dufite ibiguvu vy'ibimashini. Rero ni Madame Jo. Madame Jo wa Imuhira Media. Yego, reka mprofite rero ndamutse ama media yose ari Burundi, za Isaac TV, za Starboy, ama media ya Umukubito, Silent Vibes, mbere izindi ndakunda zibagiye, nza amateleviziyo akoresha umwanya. Yego, n'izindi televiziyo nyinshi cyane gose ziguma zivuka, zose ndazikurikirana nuko gusa ntarashobora kuzifata ku mutwe. Ego. Reka rero tube turimviriza akaziki na Madame Jo imbere yuko aza kubereka ingene akora nk'ikimashini, kirobo. Je ndakora ibikorwa vyose. Ndabibaza ngaha dukora ibiki? Reka ndabahereza ime, ngira ndabaho umunsi wanje wose kuvana mu gatondo ingene umeze. Umunsi wanje kuvana mu gatondo, d'abord mvyuka kare, traite le matin kugira nshobore gutegura abana bagende ku ishuri, hama nkateka, nkabatekerera indya baza kurya umunsi wose kubera abana bo ngaha ntibataha bagiye ku ishuri, bamara umunsi wose bataha rimwe na rimwe. Utegerezwa kubatekerera ivyo bafungura, kandi bafungura kenshi ku munsi, barafungura nka 3 fois par jour. Ego, hari ama collation, no kuvuga utuntu baza baragrinyota igihe bari mu mapose, hakaba n'ifungurwa, imfungurwa zimeze neza zikwiriye bajya saa sita. Ukabatekerera amazi yo kunywa. Ego, ivyo rero umuntu arazinduka akabikora, amaje kubikora aje kubarungika abana. Akazi k'ububoyi kaba gatanguye. Usukura ahantu hose, ugasukura, ugapanga ibintu byose, ugakubura, ugakoropa, mu vyose ubihejeje rero ukaca wugara ibiro vy'igikoni n'ivyo muhira, ukaca uja rero ku kazi ka misi yose gukora nk'ikimashini. Naje gukora nk'ikimashini rero bien ukaca utaha kiruka muhira gusubira guteka ivyo abana bafungura, ivyo umuryango ufungura, ugatunganya n'utundi tuntu. Nuko rero tubayeho nta vy'ukuruhuka bihari. Ukaca uja rero mu madevoir y'abana, ukaraba ko abana bakoze amadevoir ukabafasha,
ubihejeje ivyo vyose ukaca ubatwara mu activité ariyo activité abana baba bafise nk'umwana akunda basketball uramuherekeza umwana akunda tuvuge nka natation ukamuherekeza umwana akunda n'ibindi bene ivyo yes ivyo vyose turabikora nta gutinya gukora ni vyiza mugabo biratanga morale dukora nk'ibimashine nous travaillons comme des machines sérieusement pas de blague Dramati wavuze ukuri kandi wewe uzoza muri Canada Dramati tuzokura bagamana turi benshi ingo kubite show muri Canada vraiment ebana ikibanza ca mbere ndibaza ko ejo nzocicaramo Madame Jo kandi nizere ko uzompana ikiganiro washitse muri Canada yego reka turumviza akazi ki d'abord imbere ko nza kubereka ingene nkora nk'ikimashini ca serie robot number 1 Madame Jo kimashini je nibaza ko ndi mu diaspora wa mbere akora nk'urumashini nimwambona muzomenye yuko Dramati ntiyababeshe vraiment bamuhoye ubusa abantu bose bamuvuza amajambo menshi n'abadiaspora bagiye kwishavuza nimureke kwishavuza turazinanye mukora nk'ibimashini ntiyababesheye abadiaspora ivyo bintu nibiki vyo kuzamurisha buje bababwiye ngo mukora nk'ibimashini gamana yanje uje bashamurambazi ndabazi turazinanye ubuzi bwabo ndabuzi mugabo barahembwa ntimuzose kubasongora kubera murababwira ngo bakora nk'ibimashini bitahi Burundi mubareke birira ayo mafaranga yabo baba bakoze nk'ibimashini barakuza murabatuka ngo bakora nk'ibimashini hama kaca musubira mukababwira ngo babahiko oya ntibabakwiye no kubahako kirazira Hey, for one last call, man, going round and round. You know I've been number 3. If I were the best damn football in the South, I'd be the SEC. And if I were a Velcro stitched up stars and stripes, you can bet I'd be flying proud. Pressed on the chest of America's best, putting bad dudes in the ground. If I were rock and roll, I'd be a middle finger in your face. If I were a lost soul, ndi kumwe n'umushitsi mugase mvuga izina ryiwe kandi sindaberekana na visage yiwe kuko si umuntu akunda amarezo sociaux mugabo icigi erguvuze nta n'umuntu akumenya barakumenya none yewe none iyo nkuru ya Dramati avuga ko abadiaspora bakora nk'ibimashini warigeze uyumva Eko ndi mu Burundi ndi mu Burundi warayumvise nawe uri mu Burundi waheruka mu Burundi none wowe wacyuvyakira gute vuga cyane kugira bakumve banje nkurayumvise gusa numvise Dramati atakintu kibi yavuze nivya serie dukora nk'ibimashini nk'ibiropo oya murakora cyane nuko bishize muri ngo nk'ibimashini ngo tubayeho nabi none wowe ko waje kutugendera nga muri Canada Alberta Edmonton basanze rero abadiaspora babayeho nabi oya ntibabayeho nabi barakora nyene ariko barakora serieusement mbwa kubaho nabi baratubesheye ntibabaho nabi oya turako ngo ntashobora ngo je peux pas vivre ngo iburaya urumva ngo babayeho nabi sana oya babayeho neza reka ntitubayeho nabi reka kutubeshera ntitubaye mbwa turakora nk'ibimashini kamwe yasha n'umuntu w'umushitsi yaje kugendera igihugu ca Canada yaduhinyuye ko dukora nk'ibimashini niko mukora amasaha menshi dukora amasaha menshi c'est sûr hama kandi muhira naho urazi ko atababoye dufise tuza gukoropa inzu tukoza amatoilette nuzi yarigeze kutubwira mbe hitwa ndo wa mukomedi ari mukomedi yatubwiye ngo apana ujya wundi ntuzenya umwe atagira yamavuga ngo ntagira amenyo ntuzenya muri iyi minsi yari namaze iminsi ariko aragira na publicité ndamwibagiye yirabura gucyanye bamukamenge arakunda gukina uduseri twinshi twa komedi mutima hariyo mutima no komedi mbwira basaba komedi yose uwundi nawe kandi ari umukomedi star wa mbere tuzi nawe uramwibagiye finalma rero si umustar natuse kutubesha imbere no mu bivugo mu Burundi babigiye tukabaje
yavuze iki ubu yakinye reka ndabe komedi yiwe nakunda kuraba cyane y'ibisanga umuntu yakinye komedi y'ibisanga ukunda kuba ibisanga barakinanye n'undi bakina ndashanda mwibagiwe nawe mwibagiwe si umusitari rero nafise kutubesha dufise memoire de poule no kuri kwimana kandi ndi umufana wiwe cyane nkaca nibagira izina la ça c'est quoi c'est de la folie c'est de la folie reka mprofite njya mu kimana yanje w'umutaxman asinziriye Ete au Canada twara muri verega mana yanje ubu dufise akazubu turi fresh ubu turanezerewe bya bisura abadesora baguma bafunze muri hiver ubu twese tuguma dutwenga tumwenyura tumeze bien vraiment turi fresh madame Joki machine rero reka ndabatera inkuru oh my goodness madame Joki machine reka ndakwereka ku mashini bwa mbere rero ubu yaba nibereye i Burundi mba nironkeye umuntu nihera n'udufaranga akacanyogereza umuduga none madame Jo niwe agiye kubiyogereza ça c'est quoi abadiaspora mu buri bimashini nje kwasipira akamodoka kubera turi muri leta n'umusatsi akazuba ego madame Jo madame Jo hanje koza umuduga urabona iki kimashini nico koza umuduga muraza kubona ingene noza umuduga ndi muri station normalement abantu muri station bari kuca batwogereza umuduga mugabo mu ya diaspora muri Canada wapi nta kimota nitwe twiyogereza turi bimashini ndakurahiye